Kazoza FM. Be your own boss. Dabaramukije inshuti bakundi bisamirizi Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu isamirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu kaze kandi mu kiganiro kuziko ikiganiro canyu kiganiro cacu kiganiro catwese aho tuvuga kuvyerekeye akaranga imisi yose kuva umunsi wa mbere gushika ku munsi w'indwi kuva isaha gushika isaha 2 z'ijoro. Turagarutse kandi rero ijwi muriko murumva ni Seka Mwese Peace. Narinda bakumbuye hari haciye akanya kanini cyane uno munsi uwo twara dufashanya Diogene Rukundo yafatiriwe ariko ejo akaba ari we muzoba muri kumwe. Ego uno munsi rero nkuko musanzwe mubizi kuva kuwa mbere tubatiko turavuga ibintu bitandukanye. Muti n'ivyahe kuwa mbere turabasomera ibisomwa ibintu mukunda cyane gose kuko bibibutsa kakera bitwibutsa amashuri twaciyemwo bikatwibutsa ibisomwa twakunda cyane gose. Ku munsi wa kabiri tukaba tuvuga kuvyerekeye imiziki naho tukaba turi kumwe na Vab akaba ariyo izira twibutsa kuvyerekeye imiziki mu Burundi. Kwa gatatu naho muti mbega tuvuga niki nibaza ko mubizi ariko reka ndabibutse uno munsi abatanga kudukurikirana uyu munsi tukaba tuvuga ku munsi wa gatatu ivyerekeye ivyese ico twita théâtre tukaba dufashanya na Buja Sans Tabou akaba ari ico kigo kivuga kuvyerekeye ivya théâtre. Ku munsi wa kane muti naho hoho ni muca muduheba oya ntidushobora kubaheba tuba turi kumwe na Edition Gusoma baratwigisha gusoma bakatwigisha ukungene abantu boshobora kwandika ibitabo neza bakatubwira nibikorwa abarundi bariko barakora mu vyerekeye ibitabo. Ku munsi wa gatanu akaba ari weekend kugira ngo dutangure weekend neza tukaje tuvugana ku vyerekeye amareresi. Ego cyane nkabashimira Rajatunga ariko adufasha kugira ngo rino jwi ryanje rirongorotse giza ribaruhura muryumve. Hanyuma murabizi neza yuko kuri Facebook tuba duhari kuri Kazoza FM kugira ngo mushobore kutubona. Uno munsi rero muti mbega tuza kuyaga ibiki? Uno munsi tuza kuyaga kuvyerekeye akazi kitwa chef electro. Chef Electro mashwa kwa mutabizi ariko turi kumwe n'umutumire yavyigiye kandi abikunda abimaze igihe kinini ubona wese uwundi ni Richard Malikonge. Ego karibu cyane Richard. Merci Chris. Urakomeye. Ego ndabona kumeze neza abariko baraturaba kuri Facebook barabona ko ari umuntu ari sérieux. Ego cyane atekanye azica akora akazikiwe. Ego Richard Malikonge akaba akora ubuzi bwinshi je sinumva ingene no vuga nti no mu présente no mudora ariko arakora cadrage ni bimwe tuzi yuko ari gufata amafoto bimwe twese tuvuga tuti no gukamera ariko bavuga gufilma. Ndabesh benshi babita cameraman voilà ariko si cameraman no mu cadreur kubera ko ari muri cinema. Hanyuma arongera akagira ico bita réalisation muratwe twari twarabivuze réalisation ni yiki réalisation ni hamwe ireresa bari gwawe ukavuga uti jewe ivyo ndiko ndiyumvira mu mutwe reka ndabishire kuri television kugira ngo mushobe kwibona ndibatswa ntiheze rero no munsi aje nk'umu chef electro ariko baratwumviriza ngira ciyo bibaza bati mbega umu chef electronique ga Malikonge. Umu chef electro ni umuntu akora mu gisata cy'amatara. Amatara ushatse kuvuga mwe muri boîte eka dusigurire neza ngomba nje kumuriri tugenda basigurire kuko ukungeneje kubivuga muri cinema hari bisata byinshi. Hariho igisata cy'amasanamu hakaba ariho n'umu réalisateur hariho igisata cy'abafata amajwi hakaba hariho n'igisata cy'abantu bajejwe décor donc on décor sinzi kungene no gisigura mu décor ni navuga sinzi nkugu gutunganya ikibanza kugira ngo gise neza bivaye n'igicapo cy'umurealisateur mu mutwe wo kungene biba bimeze n'ujejwe kugira maquillage mbe
kugira makiya gusiga abantu urumva hakaba ariyo rero nico gisata rero citwa cy'amatara ego nibaza yuko muri sinema tureke no muri sinema dufate mu buzima bwa misi yose atamatara hari atamuco uhari ngira nta sanamu yo bihari burya abantu barabitse none ni gute wobona ikintu atamuco uri ukiriko okay jewe ntavyo nzi mugabo ariko baratwumviriza ngira ngo muraza kugira ibibazo byinshi reka abanza dusigurire neza na neza uvuze amatara naya matara tuzi y'amatube naya matara tuzi aba amatara sama tube siki egana tube yokora ariko numuco ni kijya kintu kirasira ku kintu kugira kishobe kuboneka kuko nibaza yuko kugira ngo mireresi unafata amasanamu kugira ashobe gufata isanamu ujya muntu ariko arakina canke ibiki ujya twita yuko ari umu acteur kugira ushobe kumubona canke kugira ngo ashobe kuboneka neza nuko haba hariho umuco kanaka umuserukako hanyuma akariyo acaboneka muri kamera kugira mushobe gufata amasanamu mu yandi majambo mwebwe muzana umuco kugira twebwe dukunda amareresi tubabone yego kugira mubone nimba isanamu ishobora kuba yafashwe neza canke ikintu kanaka baba bagiteretse ahantu urumva kuko hari amasene menshi hari amasene agirirwa indani n'amasene donc sizi ko vuze scène sindi ko mutahura icarico gerageza ugisigure sena mbe amasene no yasigura reka tuvuge yuko ari ahantu tuja gufata ikibanza tuja gufatiramwe amareresi amasanamu ikibanza tuza gufatiramwe amasanamu hari igihe usanga abantu baba bakinira indani cyangwa baba bakinira hanze muri ico gihe rero nk'umuntu kuko aho hantu hose haba hakeneye umuco kuko dukiniye indani biba bisaba yuko ujya muco w'indani ari gihe uba uri muto uri muke kugira umva bivanye na kamera umuntu akoresha ari gihe ujya muco uri muke bica bisaba yuko biba ngombwa yuko twebwe nk'aba electro tuca twongereza umuco kugira kijya kintu gishobore gusa neza kugira gishobore kuboneka neza n'umuntu afata isanamu ashobore kurifata ibisa neza canke tugiye hanze naho ari igihe dukoresha umuco w'izuba urumva hariyo ibintu byitwa nk'ibikoresho dukoresha bitwa ama reflecteur cyangwa ama diffuseur kuko igihe navuze ko ata muco uhari nta sanamu ibihari nuko ufise umuco mwinshi kandi ukaba umuco utameze neza utaregeye neza isanamu ibambi urumva isanamu isanabi urumva ufise naho umuco uri muke udakwiye naho nyene isanamu ntibimeze neza urumva donc bisobanura yuko aba electro bafise igikorwa gikomeye igikorwa gihambaye donc mukigira ibyo mubonesha donc mubona nimba ari kuri televiziyo nimba ari he kugira mubibone biba bisa neza none jewe nshengira ikibazo kubera ko akenshi naho tuba turi mu mareresi reka tuvuge nko mu buzima busanzwe duhora tubona ko hariho amakamera usanga afise amatara muri kijya gihe rijya tara umuchef electro akazi kiba bakamutwaye canke n'umuchef electro abwira uwari arafata amasanamu ati burya rero zina makuru reka ndagushiye ko kajya gatara uburatembera ufata amasanamu biba bimeze gute vyovyo mu mireresi biremewe mireresi nkabijya bintu ntivyemerewe kuko biya kenshi no bivuga yuko babifata iyo bagiye gufata nk'amakuru urumva nko gufata nk'amakuru canke nka mariage canke nk'ibiki hajya niyo biyorohereza kuko nko muri sinema kuko hariho ibintu bibiri bitandukanye ife yuko abantu batahura yuko hariho igisata cireresi n'igisata bitwa yuko ari audiovisuel kuko udatahuye ati audiovisuel hamwe na cinema ivyo bintu bibiri udashoboye kubitandukana ntushoboye kugira ngo utahure ivyo bisata rero kungene biba muri cinema ko biba bimeze kuko nko muri audiovisuel novuga yuko ari nk'urusange kintu cyose cerekana amareresi kintu cyose gifata nimbara gufata amasanamu kuko nk'abajya abantu bakora ama mariage bajya gufilma nimbara bakuru nimbara ibiki bajya abantu bose bakoresha kamera bagafata n'amajwi bajya bari muri audiovisuel numva ko na cinéma quelque part iri muri audiovisuel ariko le cinéma en soi donc nagace kamwe kaba kari muri audiovisuel gafise amategeko kungene gatunganyije gafise ivyangombwa byacu donc byako ukungene kategerezwa kugenda kandi kakakubahirijwe sasa mu gihe rero iyo muri ko murakora muri cinéma kugira ngo ujya muntu afata isanamu vitwa yuko ari umu DOP canke ari
kuko nk'umuchef open niwe akosinzi kumwina kivuga umuchef open numva nikindi gisata c'abantu babajejwe gufata amasanamu bakorana na cyane n'abakora mu matara chef electro n'aba electricien bandi n'aba electricien donc il y a équipe yose biki urumva nk'abajya nibo bavuga ati nk'umudi opinion avuga ati ebana jewe nkeneye itara ahantu ahana kugira uyu muntu dushuye kubona nimba ari mu maso nimba ari he dushuye kuhabona hasa neza urumva muri ca gihe rero wowe igihe ugiye gufata ujya muco ukacushira kuri kamera direct bikaba bidahwanye na kiya kinwe akubwira acatanga ibitari cyakubwira ati ibi bintu sivyo ego cyane abariko baratwumviriza murashobora kudutelefona kuri 72 23 23 canke kuri 62 24 kugira ngo mushobe kumubaza ibibazo mutatahukiwe kandi iyo nimero nyene ya 72 23 murashobora kudutora kuri WhatsApp abo amayinite biza kugora afise nk'ama mega arashobora kuca twandikira naho nyene turaza kuca tubibona reka rero twinjire nyezina mu kazi kamatara mbega none novuga yuko arakazi katazwi ngaha mu Burundi canke kuba gakorwa n'abantu bake ego hari imbere yuko tubandanya ico kibazo hariho umunywanya twakuye allo agatelefone karamugoye allo oui allo allo namahoro allo allo ego turabumva tuko tuvugana nande ni sawa ego turiko tuvugana nande ni Lionel ego Lionel ramutumutumire ego ni ikibazo ofe oui hamwe no gutahura neza ego Lionel turacari kumwe ego turakumva bati kibazo agatelefone kara mugoye ariko Lionel urumva ko yarafise ikibazo ngira ngo dova dushika ku kibazo yashaka kubaza je nashaka kubaza nti none ako kazi k'umuchef electro novuga ni canke n'abandi bantu bari mu gisata c'amatara akaba ari umuchef electro abatwara muhora mugira intambamye zihe reka tuvuge kwanza mu gihugu turimo aho usanzwe ukorera yego intambamye dufise mu gisata c'aba electro icambere nuko sabantu benshi bakunda iyo mwuga sabantu benshi bawukunda kandi nibaza yuko ni kimwe mu gisata sinzi nimba atari gutahukirwa neza abantu benshi baragisuzugura kono vuga donc muri terme sinzi terme kono tugifata uko terme nyayo baragisuzugura bakibagirwa yuko ni igisata gifata ikibanza kinini muri sinema muri mwimareresi uvuze ikibanza kinini ushobora gusigura neza ikibanza kinini ego ikanda gisigure kuko muzorabe naho abantu bariko barategura ireresi bashaka kugira ngo bafate isanamu nibaze ko nico kintu cyambere gifata umwanya munini barakurindira kugira mugire ayo matara nimba ari umuco kugira nimba ari igiki mukabikora neza mugafata umwanya wiwanyu wose mukabikora gushikana muvuga ati aha umuco urakwiye ati aha isanamu turashoboye kuyifata neza ibiki yego nanco gituma muvuga yuko ati bifata umwanya munini kandi bifata n'ikibanza gihambaye sasa kugira abantu nuko ni gisata kimwe sinzi yuko babe babona yuko ari ikintu kidahemba canke ari ikintu kitabaho yego urumva kandi bivanye n'uburyo buke kuko sinibaza yuko ngahi wacu turagira ku rwego rwo kuvuga ati mu myaka 2 imyaka 3 tugira ama plateau canke tugira ama tournage akwije amategeko akwiye abandanya kuko nka cinema ya novuga ko duherutse gukora sinzi ko ari je mba nashobora kuba ndiko ndibesha ariko nko muri 2013 igiye dukora imashoka niyo vyitwa yuko twakoranije imbere yaho twakoze izindi zari zasaba ayo ma equipe yose kandi yarahari ariko nibaza yuko kuva inyuma ya 2013 gushika kuri no munota sinibaza yuko turakora tournage ati kujya amategeko ifise ivyo bisata byose sasa ni gisata ca mbere ubwa mbere gisaba ubwenge kuko kugira ukora amatara bisaba yuko wiyumvira bivanye n'igicapo cy'ujya batwara kuko mu realisateur niyo batwara we araba transmettre igicapo ciyo akababwira ati je nisana mushaka yuko ibimeze uko
we arababwiye ico gicapo ariko naho iwanyu rero ho kwiyumvira aya matara tuyashira hehe kugira bihwanye na cya gicapo baduhaye tushobore kugitanga uko kimeze urumva bwa mbere gisaba ubwenge hanyuma icya kabiri kigasaba n'inguvu kuko urumva kugira mu bishirireho ibyo bintu aho hantu hose bikimuteza kubiterura urumva muraterura n'imbara yo matara muraterura n'imbara yo matrepied ibiki ariko ntitwibagire yuko abo ba electro dukorana n'abantu bitwa abamachiniste kuko igisata cy'abamachiniste n'abantu baba bajeje gutoya nimba ari ibintu by'insinga nimba ari biki nibo baterura bo bakazi kiwabone kumubwira ati je nterurira kiriya nabakarani bandi majambo no saba karani pardon oya ego numwuga mugabo kuko nabakarani numwuga uhemba ego ariko nshatse kubukoresha novuga nti ijambo abenshi duca tubona mu mutwe ego kuko nuko nyene wabivuze ni nk'abakarani kuko uramubwira ati nterurira kiriya nimba ari rallonge canke igiki niho aje kugiterura akacagishyira mu kibanza wowe ushaka yego sasa benshi kubera kuko nabibonye no kuva kera tugitanga ama formation ibiki turi mu formation abanyeshuri benshi ntibakunda ico gisata cy'amata kubera babona uko ngene duterura ibintu dukoresha ubwenge twiyumvira ibiki rimwe tukaduga ugacufata sindi gupersha itara uba uri hejuru urifata n'amaboko numva kabona yuko ari ibintu biruhisha abariko baradukurikirana murumva yuko arakazi kadasanzwe kagoye ariko nibaza yuko ari umuntu agakunda karyoshe cyane gose nico kintu cyambere kiryoshe kuko muzorabe amareresi yose kugira isanamu kugira bavuge ati iyi reresi ati uburyo artistique vuze uburyo artistique sinzi kunyene artistique no bivuga mu kirundi nuko aba afise umuco mwiza nuko bafise qualité ukungene babigenjeje nuko bafise ama technique ukungene hari uburyo uvuga ati ndashaka yuko kuri visage y'umuntu donc ati ku muntu murekara muraba arabona ibintu ati je nkeneye yuko ati nimba ari ku ruhande rw'iburyo gusa bari haboneka nyuma ku ruhande rw'ububamfu ntihaboneke urumva ivyo bintu byose birajua donc na matara reka twakire umunywanyi ari ku murongo allo ni Lionel agarutse ego akabazo kawe ahubwo ndakunda cyane nawe ego cyane ahubwo n'umuhezite gisazwe nka stress kugira ngo umuntu ashoshe sabwe woshobora gusubiramo ga Lionel waruvuze uti nk'umutumire uwo mutumire d'abord abanza umunda mutumire ndagize yambo Lionel ndiko ndakumva natijyafunye cyane ego ndi mufanzi wawe naho ntanakuze urakoze cyane gose ahubwo abanyene mu kire nk'amate bityo kugira ngo abantu babisura bakeneye cyite nko guhugurwa ko mwayakoze kubera ni benshi babikunda bakabura nk'ahantu bashobora kwisura okay urakoze cyane Lionel ego niyatanguza amahugurwa nk'uko ariko urayasaba uduca ubimenya urakoze cyane Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu muri cabine technique akabari Rajatunga amasanamu ariko baradukurikirana kuri Facebook mukeneye kubona umutumire wacu Richard Marikonge akabari DS Akimana ariko adufasha kugira ngo mushobore kutubona twariko turavugana rero Richard Marikonge uko ratubwira novuga nti intambamye ingorane mukunda guhura mu kazi wavuze ubwa mbere yuko abantu ari bake kubera ko abantu benshi bakunda ico gisata bega nta yindi ngorane mukunda guhura iyo muri mu kazi nyene nyezina yindi ngorane dufise nuko ibikoresho dufise ibikoresho byinshi dufise si vya cinema ya vrai ni kwa kundi nyene ari gihe bavuga ati ni mukoreshe les moyens de bord bagukubye ati koresha les moyens de bord en fait ni buryo buke wo ufise uvuga ati ko ntashoboye kuronka kiriya ikabasi mbe nditiziki urumva mukurindira yuko tuzoshika kw'Imana izodufasha tugashika hahandi kuko hariho ibintu byinshi hariho amatara uburyo donc bwinshi arama buryo sinzi ubwoko bwinshi bw'amatara tudafise ngaha hariho amatara yitwa ko ama directionnel hariho umva tugiye muri ivyo bangiye gusigura beaucoup plus ibintu biri technique ariko beaucoup plus ni kuri question y'uburyo n'ibikoresho dufise kuko atari ibikoresho n'abandi bantu bakunda iyo mwuga donc kugira uburonke abantu uvuga ati jewe
aho nshoboye guforoma canke abantu bakibandanya umwuga kuko ngaha tukibitangura twabikora ari je na Edi Munyaneza nawe yaciye yigira ariko bariyo ba Innocent arahari Jean Marie nawe yarahari narabikunda ibiki hariho bamwe donc ni babandi nyene usanga bari mu mwuga nibo babibandanya bashaka kuguma biga basubira kandi biga kugira ngo babe barifasha mu kurindira ariko abandi baza ariko nta bandi bashasha turigira tubona ati ko biyenteresa kuri uyo mwuga ibiki kuko mushitse no kuri terrain ucumenye ngo uyu muntu bikura mugura urumva iyo nindi ntambamye tuba dufise yego cyane rero hariho abariko baratwumviriza bavuga bati mbega none ngira ngo bavyanka ko yatamahera arimo usanga ata buryo burimwo kandi twaba tuzi ko Kadoza FM twe dushira imbere cyane gose kugwiza umwimbu akazi kose tuvuga tuba dushaka yuko twumva yuko koko gashobora kuvyaza umusaruro umuntu akavuga ati reka mbeho kubera kano kazi mbega karindiza amahera dufatiye mu Burundi mbwa dufatiye no mu bindi bihugu vyateye imbere kuvyerekeye amareresi nibaza yuko ari akantu navuze ati atamuco hari asanamu ibihari none ni gute wumva yuko ujya muntu afata isanamu bitwa yuko ari umukadre cyangwa ari umuDOP cyangwa umureal wumva yuko kari akazi kiwe quelque part naho bitwa yuko kumbure ari bo baronka amahera bo yaronka gute atamuco atasanamu bafise numva kugira baronke nimba ari umukadre aza kugira ati jewe mfatiye isanamu nuko haba hari ujya muco ubuhari kandi umuntu atanga ujya muco urumva ujya mu operateur ujya mu chef electro cyangwa ujya mu electro wewe numva nje mpambari kugira urumva ndahari kugira nshobore kumuha ujya muco kugira ashobore gukora akazi kiwe neza so nimba hembwa savye bisobanura yuko naje mpembwa mu yandi majambo wewe urumva abandi bahembwa umurealisateur nyenireresi hamwe n'ufata isanamu ahembwa kubera wewe uhari uri kurabafasha mwanzi majambo murafashanya kuko tubikora mu mugwe so ndwa yuko nimba mahera hari yumva twese turayaronka aho ni mu gihe narinze kwanza guca kure kugenda bereke yuko numwuga uhemba numwuga urimo amahera kandi urashobora kumva guteza imbere nyenewe kandi ugateza imbere n'igihugu cyane gose bantu mweko maratwumvereza nibaza yuko mwojijuka tugakunda gukoresha amatara cyane gose kuko mwumvise yuko turacabuze abantu mu Burundi mu bisanzwe abantu batatu ntibakwiye mu gihugu kugira ngo bashobore gufasha abantu bose bahari mbega hari ikibazo kicekinzamo mu misi yahera twaravuganye nabajya usanga bafise ibigo bifasha kugira ngo amareresi aboneke ajya mu maison de production ugerageje kuraba mu Burundi mu maison de production yoba hari mu Burundi hoba hariho novuga ni akazi novuga ni hari ikibanza gikwiriye umuchef electro abafise ugerageje kuraba nabajya bafata amajwi bafata amasanamu ego mu maison de production dufise ikintu gihari ikibazo cya mbere dufise nuko twese uko dukora amareresi nta mezo nimwe dufise ngahi wacu yovuga yuko ati ihurikiyemwo abateknisien bose bakwiye bakwija amategeko ati basanga bari muri mezo imwe nta nimwe nico gituma kubera turi bake tukaba dusanzwe tuzinanya cyo gituma iyo uronse ireresi yawe canke ufise ico kintu ico gikorwa ugomba uje gukora biba ngombwa yuko uja kwitiza cyangwa uja guhamagara wa mugenzi wawe ubwira ati jewe peace ndagukeneye uze kumfasha muri ireresi ryanje canke wowe uze kumfasha muri gikorwa canje kubera iki kubera kiya kintu usanga yuko imezo imwe iyo ari yo yose nta nimwe ifise abo bantu bose bakwiye Myanzi majambo maratizanya turatizanya uravuga uti jewe ndakeneye umuntu w'amatara reka ndazi yo ndamukura je ndakeneye umuntu dufate afata perche bajya bafata amadisana mu mugabo amajwi mugabo bafise micro bisa umego ni inkoni bariko rafata iyo niyo astuce sinzi ko astuce kunyeno isigura mu Kirundi uko nuko dukora kuko ni bya bintu usanga nababikora kuko hari gihe usanga twese ari gihe tubikora simpave ndabihakana imbere y'abantu ntave ngo twese ari gihe usanga bivanye n'uburyo ubufise kacuvuga ati abo bantu bose ndabatwaye ati amahera yo kubahemba no yakura he na cyane yuko tutaratera imbere cyane gose mwireresi bega hoho iyo mugiye
kuko hari watubariye muri iyo mu kiganiro kiraho c'aba réalisateur yuko hari gihe amahera mugiye gusaba akazi donc usanga batabemerera yego hari gihe uwo present utanga nimba ari facture yawe nimba ari iki ukacoberekana yuko uzotwara nk'abantu nka batandatu nk'ujya umuntu ari buguha igikorwa ntabitahura numva kubwira ngo none ngo abo bantu bose batuza gukora iki kubera ikintu hatahura ufite igikorwa kiba gihari bo biyumvira yuko ari ikintu gisanzwe ni ikintu kiremereye iki nakazi kenshi babitahura ryari uzofate iyo hageze yuko uri kurakora kiye gikorwa mugeze nko ku rubuga akaca abona umwanya bifashe wo gufata iyo sanamu kugira nzi yuko ngo ari nk'iminota ngo iminota 3 cyangwa iminota 4 gusa ngo ca tugenda ego umwanya uri kuraturega ariko murumva yuko ari akazi gashobora kuba gakenewe cyane gose mwireresi gakenewe cyane gose n'umurealisateur kakaba gakenewe cyane gose n'ufata amasanamu reka rero tumushimire cyane ndagushimiye cyane gose Richard Marikonge yuko washoboye kuza ukadusigurira akazi k'umushefe electro akariko ahanini murakoze gushima nizere yuko ni twaswaka kwikora ko uzotwita ndahari yego cyane kuri micro yari Peace sekamwese abadufashije kugira ngo amajwi abashikire ni Raja Tunga abariko baradukurikirana kuri Facebook kuri Kadoza FM live yari Lies Akimana rero ndabipfurije yuko mwogira weekend nziza kandi nkabibutsa niragi rya Diogene Rukundo avuga ati ntimwibagire kugwiza umwimbo Kazoza FM, be your own boss.